Yes ashimwe cyane Imana ihabwa icubahiro nizera ikomeze neza ni Olivier Hakizimana nongeye kubatumira gusangira natwe ijambo ry'Imana ikiganiro tumazemwo iminsi n'umufasha wanje Nathalie Nyamoya la fois passée twariko turavuga kuvyerekeranye n'ivyingo turiko turavuga ubugararwa abantu bashobora gucamwo canke ibibazo abantu bubakanye baba barubakanye bakundana ariko bakirotuva mu nyuma baragize ibibazo mbega nibikibiba byabashikiye twaravuze ibintu bitandukanye ariko hari ikintu Nathalie wavuze ko abantu na bamwe bibaza ikibazo waravuze ibintu vya problème hormonaux aho usanga abantu mu mubiri bihinduka mbega ni ikibazo umuntu yo kwibaza niyihe nyifato mu gihe umudamu yoba arikaca muri ivyo bihe kugira ngo urugo rwiwe ntiruhasigare cyane ntirugire ikibazo umugabo cyangwa umugore oya navuga umugore ariko araca muri ivyo bihe ni n'uyuhe muti nikihe kintu cyo mufasha kugira imigenderanire yiwe n'umugabo ibandanye imeze neza canke nawe ubwiwe ni igiki cyo mufasha mu mubiri kusanzuri n'umuganga. Bon nivyo yuko iyo umuntu par exemple afise imbanyi nababwiye ko cencane nk'irekwerera atuma umuntu ahinduka mu mubiri en général nta kintu de particulier nta kintu gikomeye umuntu ashobora gukora muri ako kanya atari kurindira ko iryo rekwera igenda ni nko kuvuga ati ndafise agasebe k'inzoga no kuruhuka maka kabisa byose bikuvemwo. Ico nabonye gusa nuko iyo umugore afise imbanyi hama akabona nk'izo trouble de la libido kutifuza umugabo n'ibindi birahari ico bita les petits bobos de la grossesse afise ingorane n'izi ama infection urinaire atarasanzwe afise imbere iyo amaze gutahura ko bivuye kumbanyi araruhuka kuko kenshi nabonye abantu bicwa n'ikintu cyo kumva bakandamijwe ngo nikosa ryabo mbega mana nashikiwe niki mbega mana habaye iki rero iyo amaze gutahura deja bivuye nko kwa muganga umuganga akamubwira ati nukuri n'ibintu bisanzwe yuko mu mubiri wawe wumva utakiuganza nka kera biratuma aruhuka hama umugabo wabi ashoboye kubimubwira akabimubwira neza akanabitahura biradeculpabiliza kuko ubuze uti nzorindira amezi 9 basi nzorindira amezi 9 hari n'abandi nabo bashobora gufata nk'ico bita ama pilule ama hormone akabita ama implant bashira mu kuboko abo nabo nyene birahinduka mu mubiri bakumva hari ibintu vyahindutse yaravyibushe hari zingorane zitanguye kuza atangwe kumera atari bwatahure ko ari ivyo naje kwa muganga yarabitahuye ko ari ivyo namenye yuko soit ahindure de méthode de contraception vy'ukuri abivemwo asabi yindi kuko urashobora kusanga umaze nk'imyaka 2-3 ugasanga urafise des problèmes de libido zihagaze yuko unywa utunini two kutuma utavyara kudasaminda sivyo rero ugasanga utabihinduye wamuri kurasenga mara ndagusavye iyi daimon yaduteye mu rugo ihave mu izina rya Yesu ukazosenga imyaka isikumbe nawe c'était juste yuko hagarika ico kintu cizo contraception hormonale ngo bihere hama kuvyerekeye par exemple la ménopause nivyo naho nyene nihinduka mu mubiri cane usanga n'amahormone nayo nyene yigira uko yishake niko anahava mvuga aho n'ugerageza uje kwa muganga peut-être bagufashe bakugirire neza bakwerekereza option kuko sinshaka gutanga inyishu ipanze gose kuko umubiri wama wifata différemment chaque fois maca mu kibazo aca mu gusaminda mu kuvyara cyangwa guca muri menopause kudasa n'abandi alors ça peut-être iyo umaze gutangura kumviriza umubiri ukamenya yuko umubiri w'umugore ntubifata nk'abandi biraruhura mu mubiri birafasha biratabara aho naho bavugira nti n'umugabo vyo muruhura kumenye yuko atari kosa giwe ko ndaswara abagabo barabibaza ati no je umugore yanyase habaye iki ico kintu amaze kucumva akaremeshwa canke nibaza ko dans ce domaine soit bajane kwa muganga baganire babaze neza cyane baganire babivugane kuko narabonye ukutavugana cyane kuntu byo kwa muganga wava bibaza ngo ingorane ikiri naco nuko ingorane bugeza amahormone ntizishikira abagore gusa zirashikira n'abagabo
oui il y a des fois ushobora gusanga afite izindi ngorane zishaka gushusha para nk'abagore bien sûr diabete irashobora gutera umugabo ugasanga au niveau des humeurs birahindutse hariho ibintu byinshi hariho hypertension ishobora gutuma usina libido hari n'imiti ushobora gufata ugasanga baraguhaye imiti minaka contre l'hypertension cyangwa le diabete iragize des effets mu mubiri wawe nawe ntiwatahuye ko amayumere yawe yahindutse donc chaque fois kubonye hari ikintu gihindutse banzu wibaza mbe ni igiki natanguye muri no misi cyane ni igiki coba naratanguranye muri aka kanya kuko imiti yose yamifise ingaruka zayo sinzi ko nagerageje kwishura urakoze cyane kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya hari utuntu nk'uto iyo umuntu atumenye umuco usa n'uwatse hama ukavuga uti ni nka kujya ko abarundi bavuga ibuye riserutse ntiribarikishe isuka donc umuntu acatahura akumva ingene ibintu bimeze uriko uravuga ivyo vya libido tuzobafata umwanya ko muri umuntu abivuge ko ariko niyo umugabo ari stressé iyo umugabo ari stressé mu gihe twariko turavuga ama personalite atandukanye umugabo iyo afise ikibazo ikintu akora niki ajya nko muri grotte akeneye kuja ahantu atanumwe amuvugisha umugore nawe wewe ukabikonsova nuko iyo umugore afise ingorane avuye ku kazi akubwira ya patro yambwiye ibi bosi secrétaire vyagenze uko hama cyando nk'iyi telefone urumva itelefone yaronse nimba bavuganye 8 minutes niyaza kukubwira ariko umugabo iyo aramutse akubwiye ari ingorane arakubwira ati nagize iki kibazo umugore ace yicara rero mbwira mbadetayesha byagenze gute none yakubwiye gute yakwishuye gute natariyo bibabwira urumva uba wumva yuko ni kibazo cawe wumva wo kwicarira ugerageze uronkere umuti urabe ingene ubikemura aho rero ni ibintu nagiye mbona bitera ikibazo mu bantu bubakanye kuko umugore iyo agize ikibazo veut s'exprimer agomba kuvuga umugabo iyo akize ikibazo agomba kunuma agomba kujya ahantu muri we agikemure rero kenshi ikintu kici kiba niki nuko umugore iyo ariko arakubwira ibibazo kenshi aba arimwo washaka ntaba ariko ararondera umuti kuko abagore novuga sindiko ndageneraliza ariko abatari bake mu buryo aba ariko aravuga akeneye kumva iyo support yumva yuko ashigikiwe emotionnellement tandis que umugabo kugurura akanwa ça sous-entend ou ça suppose yuko afise inyishu rero iyo atanyisha afise ntaca akubwira kuko wewe afonctiona mu buryo ko buguruye akanwa ni uko uzanye inyishu rero niyo umugore atangiye kubwira umugabo ikibazo umugabo acanuma umugore akavuga ati uyu muntu ntituri kumwe ntahura urumva bihora bishika nk'ubu ugasanga natara ariko ikintu kimubabaje niki nkamwegera maze yuko adakeneye amaforumure n'ibindi bitandukanye ariko nkavuga yo nkamufata buke buke gosha nukuri nivyoroshe urumva n'utu tuntu yo sha antuka oya si mw'iblage no si mw'iblage mugabo nuko nizi ico kintu ntahura uko umuntu afonctiona maze ukamureka akavida ikimurimo cose n'uyo mubabaro wose n'ako gahinda urumva nanjye iyo ngize ikibazo natari acagomba kuvuga mugabo ubu nawe yarize aricara akavuga ati nukuri nzogusengera kuko jewe nanjye ndefreshisa de façon logique ndavuga nti gusenga biravamo inyishu ariko nta disikuru ndende yambwiye kuko yatangiye disikuru ndende ikiba ingorane ya kabiri hari imwe ntararonkera umuti hagiye n'iya kabiri y'amajambo menshi y'umugore sinzi icyo natari nawe yobivugaga nibyo umuntu abyumvise gutya arashobora kwibaza arashobora kwisantablesse en tant que femme kwibaza ati no nenda muzaniye emotionnellement kumuremesha mugabo icambere gifonctiona ku mugabo je l'ai remarqué kwa Olivier si ico kintu c'ubukigumbagumba twebwe vre mu mugore ashaka kuvuga abashaka guseru ikiri mu mutima nico gituma he amajambo ndamubwira nti Olivier ndashaka ko tuganira iryo jambo risohotse
iryo jambo ni ijambo rya mbere riteye ubwoba abagabo naho urabwira Natali bureka kunjya umutima uri imajinatoire ko turayaga haca numva ngo urivye ngo ndakeneye ko tuyaga ndakeneye ko tuganira urumva haca nibuka bampagaye muri kwa préfet de discipline avuga ni nako zikoze riye nibiki none twariko turayaga iyo abandanirizaho urumva twabye tubivugana excuse twabye tuvugana no n'abagenzi bubatse nsanga n'abandi bagabo niko bari nivyo iyo twebwe nashaka ko tuganira se chérie ndashaka unyumvirize ndashaka guserura ibi ni exprime hewe ntituve mu bindi ubu ndashaka unyumvirize ikiri bwina mu mutima rero uyu ubonye umugabo wawe atangwe kwiyegeranya ngo mbe yashuye umugore kwandondera kwiki en tant que femme nashaka kuba vexe bon ntunkunda ntunyumvirize mugabo abandi sha urabumvirize ntihagire rero abagenzi baza kubaramusa muhiri wanyu ngo mutere inkuru ngo mugire gute kera naho ndamushokoza nti wowe yaje abashitsi ngaha urabiradi mugabo bagiye umenga baracomoye frigo bice birarabiheze parce que quelque part hoje kumubwira ati parle-moi umenga ni demande explication ico kintu narakimenye naracumvise ubu ndacubahiriza message nshaka kuvuga ewana ndagerageza nkayisiga beurre na confiture nkayisiga amavuta nkevita le mot hinge tuganire nkayicisha muri discussion nkavuga nti hewe entrete hari ata introduction hari kintu numvise nane iki kuko bijanye n'ingene dayo twanarezwe na background y'umuntu wese turaprehend ubuzima différemment rero hariho iyo background fe yuko ndumugore na wari umugabo tutanguye kuvuga ukutari tutangwe kuvuga ntangwe kumwempoza kwiyumvira nkuko meze nkanje turatabagurana ntitwumvikana ntibishoboka rero bishitse nkawe ivyo nkabona hari ikintu kimugoye kimubabaje unariza mwana ntiyana turasubira yanagenda gerageza utore inyishu je comprends son univers ndagerageza kuyirespecta naho imisi ya mbere je vous assure unumva umenga nogenda kumufasha hewe mbwirasha kubera entre femmes iyo dufise ibibazo turavuga turasohora iyo ugiye ikiri nabonye nuko iyo utanguye kuvuga cyane umugabo uko uvuga niko agerageza muri phrase yose uri kuravuga kugerageza gutora solution ce qui fait plus tu parles plus il y a des problèmes uri kuramusometa donc avaye yarusha rero ubu narize d'abord guhanga amaso Yesu ngwani Imana ndagushima yuko ari wowe wumva ibwina imutima wanje ndagushima hama Olivier amaze kuntahura avuga ati natarivuga hari defense ntamashaka kuvuga hari gihe warenge bana je usindi muri kuko urashobora no kuja muri piège ngo abagore bose ngo canke igihe cyose ngo yamashaka yuko peut-être avuga ngo ndamuremesha hari nige nanje mbwa ntiyo yarajewe nanje sinshaka kuvuga no munsi ibintu barahinge banze bimve mbere mu mutima hama ndabiserure ndabiserure rero nashaka aussi sinzi cyo mvuga papa background nikindi naco novuga ni point yindi mu bintu bituma abantu bubakanye bakundana mugabo ugasanga mu nyuma matata herengaho conflit n'ibindi nuko abantu bagomba kurotruva ico bakuze babona urumva abantu kenshi uzorabe iyo umugabo agize mariage yama yibaza yuko azogira relation se yagiranye na nyina iyo umugore agize mariage yama yibaza yuko azogira relation se yagiranye na nyina kuko novuga reference afise ni se umugabo nawe reference afise ni nyina niyo ari karatreta n'umugore wiwe yibaza yuko ari karatreta na nyina nico gituma nagomba kubabwira benshi abariko baranyumviriza ijambo ry'Imana riravuga kuri mariage nico gituma umugabo azosiga se na nyina washaka n'umugore nuko nyene barasiga se na nyina maze akagenda akifatikanya n'umugore wiwe bagacika umwe bakabana akaramata uko niko bigenda rero narabonye hari abantu bagira ingorane kuko urabona par exemple turahuriye mu nzu imwe na Natali tugize mariage we n'umukobwa murabona twese twakuriye mu Burundi indero naho idasa 100% mugabo zisa n'izishusha ziregeranye donc skife yuko kenshi umukobwa plutôt yakuze umenga bamutegurira kuzoba umugore umuhungu nawe mu bikorwa udukorwa tumuhira ndazi yuko hari abavyeyi wasanga babirekera cyane abakobwa umenga nibo batoza ibintu vye nkaho umenga bariko barabategura kugira nibaje mu rugo ntibaze babakoze isoni
isoni ariko ugasanga umuhungu yama ariko arikinira n'iki iyo bahuriye mu rugo na cyane cyane muri aya mahanga abantu benshi muranumva ngo ngaha byabakomeranye bapfuye koza ivyombo bapfuye kumesa bapfuye ivyo n'amashini ariko udukorwa two mu nzu utuntu twa minsi yose ugasanga umengo wo mwubakanye babimutanye wumva yuko ari we akwiriye kubikora iminsi yose ivyo rero novuga ni urugo rushasha mugiye gutangura referanse zose mwari mufise nziza zobafasha muze murazireferako ariko ntimuzizane ntizibe fonda ntimuzubakire ngo abe arizo ziba iz'urugo ivyo rero nivyo usanga abantu iyo bashitse mu rugo ugasanga baribagiye yuko bakuriye novuga muri background muri kahise gatandukanye kugira ngo umuntu yige uwundi kandi kuyaga burya n'ikintu gifasha aho umuntu avuga ati iwacu byari bimeze uku cyangwa iwacu bimeze uku urumva ubundi nawe akavuga niko byari bimeze iwanyu twebwe iwacu byari bimeze uku akavuga uti oke je rero ndabimenyereye ukunye n'ikihe none tukora niki habayemo urukundo nukuri murahura murashikaho mugira kompromis mukagira ico muhuriza ko akaba ari ico mukorera ko sinzi ico bavuga ko ndinaza kwica kintu iyo suje tuzoyibandanya osi tuyagure gatoya kubera iyo background kumenya iyo uvuye kumenya uwundi yava birafise ingaruka mu buzima bwanyu ingene murera abana ingene muraba ivy'amahera ingene mufata amadecision akomakomeye mu buzima bwawe mu buzima bwanyu bituma ikintu gikomeye kahise k'umuntu karakomeye cyane karatuma hari ibintu bimwe bimwe bishobora kubagora canke bikabafasha rero nibaze yuko nkuko Olivier yivuze ndakunda cyane rigiye jambo ryo muri itanguriro aho Imana ivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère iryo jambo barivuze imbere yuko banacumura muri Genèse chapitre 2 avant la chute rero Imana yarabishizemo neza ko naho Adamu na Eva bari kuvyarira muri jardin d'Eden bakaba bavyaye abana atacaha kirimwo Imana yari yarabategetse ati uzoshuva kwa papa na mama naho hari mu bwiza bw'Imana utangura ikintu gishasha kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko le père dans le ciel niwe de quitter tout le nom de toute famille sur la terre izina ryose ry'umuryango riva kuri data directement la référence ni Imana yo mu ijuru no pico twabonye caba ciza cyane canka caba kibi umuntu arashobora kuvuga ati ibi byo tuvyirinde ariko na ciza kirashobora gutuma muhava munagwana kuko uvuga ati iwacu vyari vyize iwacu vyari vyeze iwacu vyari hari amahera none gashaka umunsi uzoca muri situation ivyo bitabikiriho muzovyifatamwo gute c'est pour ça que c'est très important de faire attention kugira kuraba neza kahise k'umuntu kugira ntakagwemwo ntaruhe ntakomereke kandi ntakomeretse n'umundi amen numva nuhagarika ngaho Imana bahezagire tuzosubira neza mugira umusi mwiza canke umugoroba mwiza bivanye n'amasaha mwumviye audio bye bye